ukwiye dufise bwo gushobora gukora uwo mugambi kugira ngo uzanire resultat attendu à 100%. Ariko twizera neza yuko turiko turabivuga imbere y'abantu bumva kandi bafise ubushobozi butandukanye, umuntu ashobora kugira ikintu yoterera muri uno mugambi arahawe ikaze, imiryango iruguruye kuwo ashobora guterera, kuwo ashobora kugira ikintu cyose ashobora gukora kugira ngo uno mugambi ushobore gushika kuri resultat nziza ziri positif. Ariko mu nkundire nce nsaba imbere y'abanyamakuru, imbere y'abariko baradukurikira, twagira dusabe nyakubahwa Leonce Ngabo aza tube hafi nkuko yabitwemereye, turi abana biwe, turingira ngo nabuzukuru biwe kuko harabayeho n'abadutanguriye, atube hafi mu kigo Festicab, turizera neza yuko turi kumwe bikunda. Mu kurangiza rero, Arnold Schwarzenegger n'umukinyi wa filme muri Hollywood niwe yavuze ngo it's for us to make a change, if not us who, if not now when, it's now. Hanyuma nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu nawe ararivumera ati twese hamwe birashoboka. Vive la culture burundaise, vive le cinéma burundais, vive notre cher pays, le Burundi. Merci. Banyakubahwa batumire biteka, banyamakuru n'abanditsi, namwe mwese mukorane ngaha, mwaramutse neza. Mwaramutse. Ku mazina nitwa Faxine Uwimana bashibasi kuri Fanny Ravine, nkaba directrice wa Burundi Film Academy, kongera nkaba ari je ndongoye Twafa Films Company. Kubwanje nta byinshi mfise no uvuga ko mugenza Geribert yabivuze, ariko je kintu nyamukuru cyatumye shigikira uno mugambi wo kugira Burundi Film Academy no kubera ko abantu benshi ku munsi bama bansaba ngo ndabashire mu mwuga wo gukina amareresi, ariko nababaza bakambwira ko batarigira babikora ariko bavyumvamo. Ni byiza kugira kumva ko ufite impano ni byiza, ariko ni na byiza cyane iyo ugize ahantu ukuru ubumenyi nabuke ugakora ikintu uzi. Ndashimira cyane Festicab kuko ariyo cyane yadugije carrière yanje yo gukina amareresi kubwa formation itegura n'ibindi bigo nka Pasak Burundi baza baradutegura formation tukayajamwo, ariko si benshi bashobora kugira ayo mahirwe yo kuja muri ayo formation. Hano havuye ikicyumviro cyo kuvuga ati reka tugire Burundi Film Academy kugira ngo ba bantu biyumvamo iyo mpano yo gukina filme nabo baronke ahantu baza guhera kugira igihe bazoshika mu rwego rwo kuja mu formation ya Festicab n'izindi. Kuri iyo mpamvu rero novuga ko imiryango iruguruye kuri babantu bose baba banyandikira bantelefona bavuga ko bashaka kwinjira muri sinema, barashobora kwiyandikisha hama tukazokorana hamwe kugira dukoranire hamwe n'abafite ama experience kugira dushoboye kwigishanya ibitandukanye. Twebwe ubwacu ntidushoboye twenyine, ariko hari abandi bahinga bazo bidufashamo nkuko mwagiye muvyumva ngabo Leonce yabitwemereye kuzotuba hafi. Hari abandi benshi bafite ubumenyi burenze ubwo twe dufise muri sinema bazo bidufashamo. Ndabashimiye cyane rero, kandi ndababwira yuko by'ukuri Burundi Film Academy hariho impinduka idasanzwe izozana muri carrière ya film, kuko twebwe ubwacu ni twebwe bo kwironderera aho guhera. Nkuko umwana mukuru afata ukuboko mutoyi kugira ngo amumenyereze gutambuka, natwe nuko twishimira kuzokwakira abatoyi bacu tukabamenyereza gutambuka muri uwo mwuga wa sinema. Murakoze. Un endroit qui est à plus de 7000 km d'ici, et chez nous on a 60 langues, donc on n'a pas votre bénéfice d'une seule langue qui réunit tout le monde. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est la volonté de la création de l'académie de films, c'est pour améliorer la qualité des films du Burundi afin de produire beaucoup d'emplois des jeunes. Partout ailleurs, c'est ce qui se fait et ce qui devrait se faire. Et je suis content de cette initiative, d'autant plus que quand je suis arrivé au Burundi ici, avec le Festicab, j'ai déjà animé 2 ateliers à destination des jeunes cinéastes. Et cette initiative est la bienvenue. Et personnellement, j'appuierai de toute la force dont je dispose et de tous les conseils dont je dispose également. Donc je ne peux souhaiter que bon vent à cette initiative.
Merci. nta byinshi nshobora kuvuga muri kano kanya ariko kuko umukuru wacu Leonce Ngabo yashoboye kubica hirya no hino arababwira ibijyanye n'ama opportunité ku ma ressources atandukanye ku bya filime ariko naje nagira ngaruke kuri link canke aho umuziki na filime bihurira kuko murazi ko nkuko yavuze ni métier iri complexe yagutse cyane kandi iri complémentaire nuvuga ko itobaho filme hatariho musique hatariho banque des sons hatariho majwi meza kuko nuvuga ko le son c'est yakonta cyane muri filme kandi wanashaka kiri no mu gihanze amasinema yo nga mu Burundi menshi usanga bakora uburyo bwo guhinyura amajwi neza bafise kandi bijya ijwi rifite valeur nini cyane muri filme wanashaka ugiranije n'amasanamu navuga ko natwe rero nkuko ndumujene navuga ko nkunda kwa apprécier no kwintega ama initiative meza nkaya ndakeje cyane Burundi Film Academy nubasaba kutobakomera amashi yandi nangwa mwayakomye kuko abajene ariho benshi sinza kuvuga ariho benshi tumva umenga indoto zacu nuko nga hano mbonde atakizera igihari ata espoir y'ubuzima ata espoir yakazozi hari ariko iyo ubonye abajene bavuga ati twebegereka natwe dutangure ama initiative ashaka gufasha ababiri cyangwa batatu navuga ko ari ikintu gihambaye cyane gose nishaka indi mukuru wacu yavuze ati facteur yo gutanga akazi yo ku bandi yo gutanga ubumenyi kuko umuntu asa ubumenyi aba ari prêt yo kuja ku isoko ry'akazi ku isoko ry'ibikorwa akexprima kandi akaronka n'amafaranga navuga ko biri no muri wo mugambi wo kugeza umwimbu usanzwe ushigikiwe wanshaka na leta yacu ushigikiwe na za paye ushigikiwe na za bije usigaye za donc nkuko yavuze ati hariho ahantu henshi nitwifungari mu mutwe twumenga amayide yacu reka tuyateye mu kiyaga nashazova mwona tumve neza yuko ufise ide kumva ko iri innovant kumva ko ishobora gufasha abantu benshi hariho abantu benshi by'ukuri hariho amashira hamwe ma organisation nationale et internationale ari prêt yo gusutena amayide mwe nayo mu buryo butandukanye kandi amayide mwe nagakura akanakuza n'igihugu cacu nta byinshi ngira mpereze ko ndabijeje support yanje ya Master Music nibakenera aba formateur mu bijanye na sound recording sound treatment n'ibindi bitandukanye turahari kugira ngo dufashanye twunga urunani tugira ngo kino gihugu tukidugirize rimwe kuko nta umwe ntibishobora n'umukuru w'igihugu wenyine ntibishobora arakenera ingabo ari twebwe abanyagihugu abarundi abakozi kugira ngo tubishobore twese turi kumwe twese bigira gute merci beaucoup hanyuma hariho Silva yabajije acavuga ngo iki kibazo akibajije Fanny nanje sindi wo mu kimwake kiretse ampaye uburenganzira murakoze cyane Silva yabajije ati ni hehe ukeneye kuja muri academy yo dusanga yo bigenza gute abenshi barazi ama platform dukorera urashobora kutwandikira hama tukabaha insiguro ikwiye inbox kuko si benshi babikeneye ariko si bose babikeneye ariko abavyifuza babaye interesse barashobora kutwandikira hama tukabaha insiguro ikwiye merci gerageje kunganira kino kibazo urakoze cyane hariho na edition yakibajije mu guheraheza ati nyuma yaha bicubizo ca bigenda gute mu byukuri birumvikana kiki tutigeze tukivuga ariko twa twakiretse ko twatuzi neza ko mutegeza kutubaza ko namwe niko kazi kanyu bo inscription kuvuga ngo twebwe mu byumve neza si shure ni centre muri centre rero bien sûr murazi ko ibintu byose ategeza ko abantu balidinga bayobora ivyo bintu kugira ngo ntibimwe akajagari rero kuri no ncuro twebwe tusanze dukorera ku ma platform ya Facebook murazi ko ariho ducisha ibintu byacu ama information menshi ntitwababwira ngo no munsi turafise bureau ntayo turaro ahubwo uyifise hayidutize twebwe turemera uko tungana ariko ivyiyumviro biravyibusha no kuvuga ntituraronka bureau twoshobora gukoreramo ikintu dushoboye kuba dufise muno mwanya dufise ko garanti ni kibanza tuzokoreramo naco nyene tuzokiriha
ni ukuvuga ngo abantu rero tuzoshobora gufatanya urwo rugendo tuzonasangira n'izo depense za hato na hato mu kurindira ko hagira abantu bashobora kudufasha badusponsorize cyangwa batwapuye dushobore koroherwa mu byo turiko turakora. Rero kuva ku ino saha turaza gushiraho ku ma platform yacu, turaza kubimenyesha, tumenyeshe ukuntu ibintu bizogenda, aho bizoca, kubera ko mwava muvuga ngo mwaje mutiteguye, ariko burya ibintu byose bigira strategy yabyo. Twarize dusanga byoba vyiza tubikoze muri ubu buryo, kuko ababikeneye nkuko Fani yabivuze ni benshi barahari, n'abandi kandi bo babikeneye bazobikenera mu nyuma barahari, ariko pour le moment turi focused cyane ku bantu bumva bavyipfuza cyane en premier lieu, hama abandi bazobe abatemwa ivyo babonye. Murakoze. Vin niho hantu tuzocisha information zibijanye na inscription ni andi makuru yose agenga iki gikorwa ingene kigiye gutangura, kuko uno munsi twagize lancement kugira ngo kimenyekane, ariko ntibiheze tuzovuga n'igihe ibintu bizotangurira, dutangana ni madetail. Hari ibinyamakuru bimwe ngaha dukunda gukorana mbere, byose tuzoronka umwanya wo kugira ngo tubibabarire, kubera ko bishobora kuzotangura inyuma y'ukwezi kandi tubivuze hataragera naho twaba tubiprematiye. Murakoze. Babajije bati mbega ko hariho abantu bakurikirana ibikorwa byanyu bakaba babakunda ku giti cyanyu, n'abandi usanga badakunda bakora amafilmu mugabo badakunda mwebwe babiri cyangwa ngo bakunde ivyo mwe muwa muri ko murakora. Ivyo ni ibintu bisanzwe cyane, ni ibintu bisanzwe cyane ku bantu twaba tuzi inkuru ya Yesu Kristo. Ivyo ni ibintu bisanzwe cyane nk'ukora ikintu kinezera abantu bose, ariko iciza nuko tuzi neza ko tiko dukora ibintu byiza. Twebwe ntawe dukumiriye uwo ari we wese yisange, kuko twe turabakunda bose. Mbere nagira mvuge nti nabo bantu batabikunda twe ntiturabona, ariko uko biri kose ushobora kuba udakunda Fanny Lavine ariko impano yawe urayikunda. Ushobora kuba udakunda Libert ariko kariyeri yawe urayikunda. Twebwe rero ntuzoze uje kubera ko ari Fanny, kubera ari Libert, uzoze ufise vision irenze iri zina riri imbere yawe. Basi naho twanka basi dutwara ubwo bumenyi wigire, hari ico bizogutwara, ariko nizeye neza ko tutankana. Igikuru nukuba turi focused, tukagira vision ndende iruta ama accessoire. Nico niko no kivuga. Hanyuma hariho Patrick yabajije ati mbeko hari abandi bantu musanze mukorana amafilme, bakora amafilme tukaba tutababona ngaha, byagenze gute? Twe twaragerageje turatumira Abel Nduwayo yafatiriwe, twatumiye Madame Sandrine asanzwe ari CEO wa Wise Woman, nawe ntiyaje, kandi murabona ikibanza n'igito ntitwari kubakwizaho bose ngo baze, ariko ico twoshobora gushikiriza nuko bose turabakunda kandi dusangiye umwuga kandi turakeneraniye, twama turi kumwe no mu bindi bitari n'ivyuno munsi. Nibaza ko ico kitobatera umutima uhagaze yuko twikumiranye igikorwa, ariko tuzi neza ko bamwe mu twari twatumiye ni signe positive yuko nabo nyene twabiyumviriyeko. Hanyuma ku kijanye n'abigisha ati none ni bande bazobigisha? Nimwe muzobigisha gusa? Ikintu ca mbere nkuko Fanny Lavine yabivuze, umwana afise imyaka 5 hari ico yigisha umwana acavura. Umwana afise imyaka 10 arafise ico yigisha umwana w'imyaka 5. Uw'imyaka 20 arafise ico yigisha abo bantu bose. Twebwe rero kuri nivo turiko niba turi abana b'imyaka 5, ku bantu bafise bariko baravura abo tuzobafasha. Mugabo nico gituma twavuze ko twabanje guhanuza turanasaba ubufasha ku bafise ubumenyi n'abafise ama connection y'abandi bantu bafise ubumenyi burenze, nabo bazoza badufashe, si twebwe gusa. Ariko mu gutangura bitewe na kategori y'abantu ko bariko, abo tuzosanga bisaba ko ari twebwe tubaho ubumenyi tuzobubaha aho bugeza, tubarungikira abandi, ariko natwe tubasezeranya kwa matwiga nkuko tubikora, na cyane ko tumaze kugira ama formation atandukanye n'ubumenyi butandukanye. Ivyo ntitwabivuga hano ngo tuvuga ama CV, ariko uko biri kose igikuru nico umuntu ashoboye gutanga. Ego. Hanyuma Edison yabajije ati nizere neza yuko iyi academy iri muri target yo kugira ngo ubumenyi cyangwa karite y'ibikorwa by'abarundi birengana igihugu cy'u Burundi. Edison agira ndakubwire neza yuko ndi très jaloux ni filime yitwa Gitorenga, ndayifitiye ishari kabisa, kandi ubyumve ndayifitiye ishari. Kuva iyo filime ibaho nta yindi filime irabaho ngirengane igihugu imenyekane nka Gitorenga. Ese twari ko turakora iki cyo gihe cyose kandi mutamata ko atagira ngo adu promoting. It's time now kugira ngo dukore natwe ikintu, kuko ijya filime buri gihe jiyo ndayiravye je sinigira ndayihaga.
yakinywe mu buryo ubona neza yuko batariko baratomboza, abakinyi ntibariko baratomboza kuko n'umuzungu ntiwamukonvenka mu manyanga. Nico gituma rero icya mbere twe twasanze tubura nubwo bumenyi nyene, suko tutabishoboye, ahubwo nuko kenshi dukunda kwiyafirma ivyo tutaraba byo. Umuntu akavyuka mu gitondo ngo je ndi director, undi agaca vyuka aje no kuri set batari barimwo je ni DOP, ukamubaza ati none wewe ibi bintu uvuze uravyumva, akakubwira ngo ndabizi. Ariko nico kibazo rero tukunda kugira, duca dukora ama production aherera ngaha. Nico gituma rero no kwizezanya kubahwa Edison, niyo target dushaka ko ibintu birenga hano. Hanyuma ikindi naco bavuze ati mbe none ko mushanga amafaranga, ari umuntu ashobora gushanga amafaranga muri filme agahereramwo, bamwe bakamikora ari kwiyamiza. Mu by'ukuri turacafise ikibazo citwa isoko ryo kugurisha ko ibi bikorwa, ariko iki sico gitangura. Ntihatangura isoko, hatangura amaproduit meza, kuko akeza karigura. Ndibaza neza n'iyi filme Gitorenga ntiyayikoze azi neza ahantu azoyitwara, ahubwo yayikoze neza nawe iramutungura. Je pense qu'il y a eu des surprises. Iramutungura isanga ibaye nini nya cyane kuko yayikoze neza. Nico gituma mvuga nti tubanze tumenye ivyo turiko turakora tubikore neza, isoko ryo rirashoboka kuko niba abantu badukunda risifi yo gushiraho systeme kugira ngo tudandaze, n'ahandi barabikora kandi turabizi aho tugeza n'abandi barabizi bashobora kudufasha. Nico gituma twugurira imiryango kugira ngo umuntu wese afite iciyumviro adufashe. Nivyo ibibazo mwabajije twagerageje kuvyishura, nubwo tuba twavyishuye 100% ariko inyishu twari dufise ni murakoze.